Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ICTV bashikiriza amakuru atandukanye avugwa irya nino tubashikiriza amakuru ari kuvugwa cane agezweho muri politike umutekano ubutungane hagateka kazina muntu izivugwa mu kibano n'ibindi bavyagarutswe ko cane yoba mu binyamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi nandi makuru tuba twavanye ku masoko yacu agiye atandukanye yegereye ubutegetsi muri ano makuru tuzanye inkuru zidasanzwe n'amakuru hari buze gushimika ku ngingo nkuru zikurikira yabogojwe umukuru wa sentare nahinyuzwa mu Burundi ninde yamusubiriye niki catumye akogwa mu mabanga muri ano makuru muraza kumva amakuru adasanzwe kuri Emmanuel Gateretse ndetse tuze no kubabwira uwamusubiriye uyo yamusubiriye akaba ari umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD uyu nawe akaba yitwaga Marielle Nkurunziza turaza kugaruka kuri kahise kabo bagabo bompi tuze no kubaha imvo nyamukuru zoba zinyegeje inyuma y'izi mpinduka zidasanzwe zibaye mu gihugu mu gihe mu Burundi himirije amatora mu mwaka wa 2025. Ibi vyoba bifise aho bihuriye n'inkuru idasanzwe iriko iradushikira kuri ku mutegetsi akomeye cane uyu nawe akaba ari Colonel Desire Uwamahoro yapfunganywe na General Lengiyome Bunyoni bagirizwa ivyaha vy'agacamutwe harimwo n'ivyaha vyo kugomba kugandagura General Neva umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse bakaba bari banateguye gutembagaza ubutegetsi. Ivyo vyoba bihuriye hehe nibogozwa rya Emmanuel Gateretse muri ano makuru muraza kuvyumva mu buryo bw'idonido tuze kubaha vyinshi cane mutazi turaza gusimbira mu nzego ziperereza aho tuza kugaruka kuri komiseri Nyeganyega uyu nawe akaba ari umwe mu bihangange vy'intakogwa ko mu Burundi nawe akaba ariko aravugwa cane muri ano makuru muraza kubikurikira tuze kubabwira vyinshi cane mutamenye uko niko kandi muri CNDD-FDD ibintu vyakomeye kubera ukutumvikana muri kino gihe himirije amatora Perezida Ndayishimiye wewe ntabwo bariko baramworohereza kubera ko urugamba ariko aragwana benshi bavuga ko rumusize amahoro nawe azoba ari umurame muri ano makuru muraza kumva ibidasanzwe bibera mu butegetsi ndetse abanyagihugu bato bato batamenya vyose muraza kuvyumva. Uyu rero nari mpejeje kukubwira muri ano makuru akaba ari Colonel Desire Uwamahoro we ngo yagomvye gutoroka ibohero. Murazi ko Colonel Desire Uwamahoro yagirizwa ivyaha vy'agacamutwe. Colonel Desire Uwamahoro ni gute yagomvye gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi aho yarapfungiwe ariko nanone hakaba hari abantu baba babigizemwo uruhara. Colonel Desire Uwamahoro yagira toroke kubera iki? Ese Colonel Desire Uwamahoro atorotse vyari guca bigenda gute? Ninde yoba yaburijemwo umugambi wo gutoroka kwa Desire Uwamahoro vyabihuriye hehe n'ibi vyose duhejeje kubabwira? Muri ano makuru muraza kuvyumva ngizo ingingo nkuru ano makuru yacu agira shimikire ko baraza gukurikira n'izindi nkuru zidasanzwe ziriko ziragarukwa ko irya nino byose rero muraza kugenda murabikurikira n'inyuma y'akaruhuko gatoya cane tugatangura n'amakuru yacu. Twende emwe cyavuzwe riratashe bose ucemwe amafaranga byavuzwe riratashe umufuko wose ujemwo amafaranga umunwa wose ngoronka ico ufungura hasi muri Edeni kweli byavuzwe riratashe ya Burundi bushasha kweli. Reka hano makuru yacu tuyatangure mu buryo bw'idonido ku nkuru yihuta cane n'impinduka zidasanzwe zibaye mu butungane bw'u Burundi aho Perezida Ndayishimiye yoba ariko arikeka ikintu gikomeye cane muri kino gihe hemereje amatora y'umukuru w'igihugu. Emmanuel Gateretse nta kirongo sentare nahinyuzwa y'u Burundi akaba yasubiriwe n'umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD uyu nawe akaba ari Marielle Nkurunziza. Umukuru wa sentare ntahinyuzwa niwe mucamanza akurira abandi bose mu gihugu niwe citegererezo c'ubutungane bw'igihugu afatanije n'abacamanza bakorana. Umukuru wa sentare ntahinyuzwa atanga umurongo abacamanza bose bisunga mu guca imanza. Urwego arongoye ni rwo buhungiro bwa nyuma kubumva ko barenganijwe n'ayandi masentare yose yo mu gihugu.
iyo bavuze ko ubutungane mu gihugu bwagwaye haba harimwo uruhara rukomeye rw'abatwara sentare ntahinyuzwa. Ubundi iyo ari abashingantahe barakosora byinshi, baratanga akarorero keza abandi bacamanza bose baheza bakisunga. Mu mateka y'u Burundi harabayeho intwari zike zabaye muri ico kibanza. Kuva haje intwaro ya CNDD FDD ibintu vyarunyutse, sentare ntahinyuzwa yagizwe ikigwanisho c'ubutegetsi mu njyane za politike, maze baniryo bahabwa ikibanza ca mbere mu butungane. Emmanuel Gateretse arangije ikiringo ciwe co kurongora iyo sentare, akaba ari akarorero katabesha ko ari baniryo. Ubwo rero Gamariyeri Nkurunziza hagiye kumusubirira we hari ico twamwitegako. Gamariyeri Emmanuel Gateretse ni umwe mu bacamanza bazibukwa nk'abishe ubutungane mu Burundi. Abamuzi bavuga ko Emmanuel Gateretse yagenwe kurongora sentare ntahinyuzwa muri Gitugutu 2019, ikiringo ciwe cabayemwo imanza za politike zikomeye cane. Akarorero twavuga nk'urubanza rwabagirizwa ko bashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015, urubanza rw'abagirizwa ko bishe Perezida Melchior Ndadaye mu 1993, urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Imanza nyinshi za politike zungururijwe muri iyo sentare, zimwe ziratindizwa, izindi zishimangira akarenganyo kemejwe n'amasentare yo munsi. Emmanuel Gateretse agiye adaciye urubanza rw'umugambwe seneri urongowe na Honorable Agathon Rwasa uri kuraburabuzwa bidasanzwe mu ntumbero yo kubuza kwitaba amatora ya 2025, aho bamwe n'abandi bavuga ko ubutegetsi bufise ubwoba ko atawuzobuje inyuma kuko ataco bwamariye abarundi. Dufashe akandi karorero k'urubanza RPS ijana rwerekeye abantu 32 bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abo 32 bose barahunze Uburundi. Kuwa 28 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2020, Emmanuel Gateretse yaruguruye urwo rubanza, abikora atanumwe mu bakurikiranwa yitavye, atanubaserukira hari. Uwo munsi nyene urwo rubanza yaciye arushira mu mwiherero, aho kuwa 28 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2020 vyari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa, ariko ntirwasomwe. Isango yo kurusoma ica yungururizwa kwa 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kuwa 16 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 urubanza ntirwasomwe, bavyungururije kuwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Kuwa 23 ruheshi 2020 naho nyene ntirwasomwe. Isango yo kurusoma yarungururijwe kuwa 30 z'ukwa gatandatu 2020. Muri komanteri muraza kubona ingingo ya Emmanuel Gateretse ishinga ko urubanza rusomwa kuwa 30 z'ukwa gatandatu 2020, no kuwa 30 z'ukwa gatandatu 2020 ntirwasomwe, kandi nta n'iyindi nyisango yatanzwe. Ariko nicabujije ko kuwa kabiri, no kuvuga igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021, Emmanuel Gateretse yamanitse ingingo zafashwe mu rubanza RPS ijana, akemeza ko urubanza rwasomwe kuwa 26 z'ukwa gatandatu 2020, kandi uwo munsi nyene wenyene ubwiwe yarasohoye urwandiko ruvuga ko urubanza ruzosomwa kuwa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Ni ukuvuga ko Emmanuel Gateretse yubahutse gusohora ingingo z'urubanza rutegeze rusomwa. Ico gikorwa kikaba cahagarikiwe na Colonel Alfred Innocent Museremu, yararongoye iperereza mu gihugu hagati. Ako ni akamaramaza mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Uyu munsi Uburundi burafise urubanza rutigeze rusomwa, ariko rucira ibihano bidasanzwe
abantu 32 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza ku wa 13 z'ukwezi kwa 15 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Bamwe mu baciriwe urwo rubanza bari baramaze kwitaba Imana kandi urwo rubanza rwashingishijwe muri sentare batakiriho. Aho twovuga nka Koloneli Liboire Bakundukize yahoze avugira igipolisi c'u Burundi, Generali Majoro Jeremy Ntiranyibagira na Koloneli Edouard Shimirimana banyurujwe muri Tanzania muri Gitugutu umwaka w'2017 bahabwa iperereza ry'u Burundi rirabica. Umuntu wenyene yakuwe muri urwo rubanza kubera yapfuye yabaye Generali de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganji wa mbere mu gihe c'urwo rubanza. Abo bantu 32 barimwo abamenyesha makuru nka Bob Rugurika arongoye Radio Publique Africaine RPA, akazamwo Innocent Muhozi arongoye Tele Renaissance, Patrick Nduwimana Robonesha FM, Patrick Mitabaro wa Radio Isanganiro, Gilbert Niyonkuru wa RPA, Ana Niyuhire wa Isanganiro na Arcade Havyarimana wa Isanganiro. Harimwo kandi abaharanira agateka kazina muntu nka Margaret Barankitse, Vital Nshimirimana, Pacifique Nininahazwe, Ameri Niyongere na Dieudonné Bashirahishize. Harimwo kandi n'abanyepolitike nka Leonidas Hatungimana yahoze avugira Perezida Nkurunziza, Onesime Nduwimana yahoze avugira CNDD-FDD, Honorable Moise Bucumi, Bernard Busokoza yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, Alexis Sinduhije, Dr Jean Minani, Juvino Mugwengezo na Jeremia Minani, hamwe n'intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi zahunze. Urwo rubanza ntirutomora icumwe wese muri abo bantu yagirizwa ko yakoze, ariko bose rwabahaye igihano kimwe co gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa ivyabo vyose, akamaramaza ibara ku mutemere. Abaciriwe urwo rubanza barandikiye Emmanuel Gateretse basaba kwerekwa ibiri muri dosiye zabo kugira bunguruza urubanza. Emmanuel Gateretse yaravyanse, dosiye yose aca ayinyegeza mubiri we, aba arihaye inkumbi yerekana ko atabutungane bukora buri mu Burundi. Umushikiriza manza wa Moise Bucumi yarishikiye mu biro kwa Emmanuel Gateretse, yavuyeyo agira ahagarikwe kuko yagombye kugira icabajije kuri urwo rubanza. Biboneka ko ari urubanza rwakozwe na CNDD-FDD. Ako ni akarorero kamwe gusa k'amafuti yaranze Emmanuel Gateretse nk'umukuru wa sentare nahinyuzwa y'u Burundi. Yari umugabo niryo arindira gutamikwa ingingo afata kugeza naho ategekwa n'umupolisi nka Museremu. Urubanza rwa nyuma yiyerekanyemwo cane ni urwa General Guillaume Bunyoni, aho wenye n'ubwiwe atatinya kuyagira abamwegereye ko hariho abamuha amategeko y'ingenaruca. Izina rya Emmanuel Gateretse rizosigara mu mateka y'u Burundi nk'umwe mu bakuru ba sentare nahinyuzwa bishe ubutungane mu Burundi. None nawe nyene aragiye. Twokwitega iki kuri Gamaliel Nkurunziza asubiriye Emmanuel Gateretse? Vy'ukuri inama nkenguzamateka yaraye yemeje ko Ambasaderi Gamaliel Nkurunziza ari wabo mukuru mushasha wa sentare nahinyuzwa. Uyo Gamaliel Nkurunziza ni umunywanyi wa CNDD-FDD avyemanga. Yamenyekanye ari umushikiriza manza mukuru Procureur General muri sentare isubiramwo imanza izwi nka Cour d'appel y'Ingozi. Mu mwaka w'2014 yaragenwe kuba mu bagize umurwi CNIDH, aho bamwo gushika muri 2018. Akaba ari umwe mu bagize uwo murwi bahisemwo kwinumira ku vyaha vy'agahoberabunwa, crime contre l'humanité vyakozwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri CNIDH ya Jean Baptiste baribonekeza Gamaliel Nkurunziza niwe yarajejwe gukingira abariko barahonyogwa n'ubutegetsi, ariko ntaco yamaze, ivyatumye uwo murwi uhanwa, uranatakaza agaciro mu makungu, ukugwa kuri stati A. Mu nyuma rero Gamaliel Nkurunziza akaba yarasirukiye Burundi mu gihugu ca Pays-Bas.
mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 Gamaliel Nkurunziza yaremanze ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD ku mbuga ngurukanabumenyi aramamaza cese umugambwe mu gitero yakoresha ngo CNDD-FDD benurire. Muri 2021 Gamaliel Nkurunziza yarakeje umukuru mushasha w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo akoresha amajambo yemanga ko bari kumwe kandi byose bizoshoboka. Muri kino gihe hoho nawe uzi uko bigiye kugenda mu gihe Reveriyano Ndikuriyo asharikanye cyane na Perezida Ndayishimiye, none uyo Gamaliel akaba yegerejwe ubutegetsi nanone ndetse akaba hawe kurongora sentare ntahinyuzwa. Ni mu gihe bivugwa ko Ndikuriyo yipfuza ikibanza c'umukuru w'igihugu, ariko Ndayishimiye nawe akaba yipfuza kuguma ku butegetsi. Arico gituma mubona muri kino gihe Reveriyano Ndikuriyo atariko arakora igikorwa na kimwe canke agaragara mu gikorwa icarico cose. Bikaboneka ko Reveriyano Ndikuriyo ari ivyo ariko arategura, kandi agacerere kiwe kakaba gateye ubwoba abagumyabanga. Amategeko y'u Burundi arabuza abacamanza kuja mu migambwe kugira abatunganiriza abarundi bose co kimwe, ariko mu Burundi nk'igihugu kitagendera ku mategeko kandi kirimwe akajagari, ivyo ntawe ubibaza canke ngo agira ico abikozeko. Umukuru mushasha wa sentare ntahinyuzwa we aremanga ko umugambwe wiwe ari CNDD-FDD kandi agakora ibishoboka vyose ngo uwo mugambwe wenurire iyindi migambwe yose nk'uko abivuga. None uwo muntu azotanga akahe karorero mu bucamanza mu madosiye yerekeye abo CNDD-FDD yita bakeba canke abansi? Gamaliel Nkurunziza azifata gute? Ubu nyene ashikiye mu rubanza rufise intumbero yo kubuza seneri ya Gato Gwasa kwitaba amatora ya 2025. Mu gihe Gamaliel Nkurunziza agwanira ko CNDD-FDD yanurira abandi, azokwifata gute muri urwo rubanza rwa seneri? Imanza zerekeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni nyinshi cyane. Mbega muri izo manza Gamaliel Nkurunziza azifata gute hageze gufata ingingo ku bitwa abansi b'ubutegetsi nawe ayoboka? Ikitavuzwe co ni ibibazo bijanye n'amabi akogwa na CNDD-FDD, ayo yo ntiyirirwa arajanwa no mu butungane, birijana. Ntitwocira urubanza Gamaliel Nkurunziza kuvyo atarakora, kumbure yarashobora kwikubita gashi akadutangaza. Natabikora gutyo nawe muri 2029 azinjira mu rutonde rw'abakuru ba sentare ntahinyuzwa bahamvye ubutungane mu Burundi. Abategetsi barihenda cane mu kubandanya bagena abacamanza ataco bamaze. Ababikurikiranira hagufi bavuga ko iki ari ikintu gikomeye cane ku gihugu. Kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2007 Honorable Hussein Rajabu yari mu bafata ingingo zihambaye z'igihugu. Abategetsi bahambaye bagenewe bimuciye ko mu mugambwe CNDD-FDD. Muri ico kiringo ubutungane bwarakoreshejwe mu mafuti menshi. Kumbure hari ico Hussein Rajabu yari gukosora mu butungane iyo abishiramwo inguvu. Budakeye kabiri bwa butungane bwaramufashe bumupfunga ku karenganyo imyaka 8. Bamwe bose yari yaremeje ngo baje mu mabanga, nta numwe yamutabaye kubera ubutungane bw'u Burundi bwubatse nabi cane kandi bwubakiye kuri baniryo. General Alain Guillaume Bunyoni yarakoresheje ubutungane amaroregwa imyaka 17. Uwo ashaka yarapfunzwe, uwo adashaka ko afatwa yarakingiwe, igihano cose ashaka caratanzwe. Bunyoni na Gervas Ndirakobuca barigeze kwipfuza isubizwaho ry'igihano co gupfa ngo gice gikoreshwa kubiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iyo vyemezwa ubu Bunyoni aba yaramaze kwicwa hakoreshejwe iryo tegeko. Aho twahabwa urubanza ndagwa kamaramaza RPS 100, Bunyoni yarasasira kugeza ubwo yarazi ko ubutungane buzokwama ari inyundo yo guhonda aho yanka. Ntiyigeze yibaza ko nawe buzomuhindukirira. Muri kino gihe nawe akaba ari mwibuye. Ivyo twabonye mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ni akamaramaza, ariko
n'ababimukoreye bizobagaruka ko. None Evariste Ndayishimiye nawe azotahura akamaro k'ubutungane nyabwo ari uko aciriwe urubanza nka Bunyoni. Gervas Ndirakobuca uzobitahura nawe bamugize nka General Alengume Bunyoni. Reveriyano Ndikuriyo azobitahura nawe bamugize nka Bunyoni. Birababaje cyane kandi birateye agahinda. Ico bikoze abategetsi bo ntibavyiyumvira, bavyiyumvira vyatanguye kubashikira. Bategetsi nimwikubita agashi, mukubitize agatima impembero, muve buzimu muje buntu. Ubutungane bwiza bwiyubashe kandi bwigenga twese turabukeneye. Ayo matungo murarundarunda azokingirwa nande mu gihe muzoba mwaravuye muri ivyo byicaro murimwo. Ninde azobakingira ikibi mwakoreye abandi mu gihe ukomeye azokwama akoresha ubutungane ivyo ashaka. Yamara ubwo butungane mukoresha mu gufyonda jewe uno munsi ejo buzokoreshwa mu gufyonda mwebwe. Nimwe mufise vyinshi vyo gutakaza, ni mugende mushizeho ubutungane nyabwo buri mu minwe y'abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo kandi batazonyeganyezwa n'uwari we wese. Nguyeho umwihwezo wa Pacifique Ninahazwe uharanira agateka kazina muntu akunda gutanga ivyiyumviro n'impanuro kubibera mu gihugu c'u Burundi. Umwihezo yatanze inyuma yuko yumvishe impinduka zabaye kuri Emmanuel Gateretse ndetse yasubiriwe na Gamaliel Nkurunziza. Turamukengurukiye cyane. Tugaruke ku zindi nkuru twababwiye mu gutangura. Twababwiye ko ibara ryahatswe kurwa Colonel Desire Uwamahoro yoba aherutse guteshwa umugambi wo gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi. Ibidasanzwe kandi bifise ico vyo binyegeje muri kino gihe. Muti vyo bimeze gute? Iyi niyo nkuru ivugwa cyane mu ibohero rikuru rya Ngozi, aho mu kwezi guheze Colonel Desire Uwamahoro yoba yari yateguye gutoroka bica biramupfana. Uwo mugambi yoba yari yawuteguranye n'abandi banyororo babiri barimwo ubundi mwicanyi apfungiwe Ngozi yitwa Musafiri. Niyo nkuru yahoze atwara imbonera kuri mu ntara ya Ngozi. Amasoko yacu yemeza ko Desire Uwamahoro yoba yarimeneye ibanga aborewe. Abapolisi rero baca barabitanga kubatwara, nibwo baciye bamenya ko afise umugambi wo gutoroka ibohero, ko yabivuze nyene ko afise uwo mugambi mu gihe yari yamaze kuboregwa. Iyindi ngorane Desire Uwamahoro asanzwe afise nuko acunzwe rwose n'abanyororo yakoreye amabi. Imigambi afise canke agakosa akoze birarabishitse ku bategetsi bo hejuru, kuko nabo bariko baramwihimura ko bakavuga bati ico wadukoreye nawe utegerezwa kumva ko natwe twari abantu, ntabwo bashobora kumwemerera ko ashobora gutoroka kuko nabo bipfuza ko aguma mwibuye nkuko nawe yari bashirishijemwo. Umugambi wo gutoroka umaze gupfa, amasoko yacu yemeza ko Desire Uwamahoro yaciye yigira umusazi kugira ashobore kunyegeza uwo mugambi canke yerekane ko atabikoreshejwe nuko yari yabiteguye. Burya ikibi umuntu akora aracimbura. Twaravuze kenshi cane bakunze kwandika ko ubuzima ari ishure rikomeye rya kaminuza ryigisha ridakoresheje ibitabo n'ikaramu. Colonel Desire Uwamahoro abohewe mu ibohero rikuru rya Ngozi yagiriwe icaha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Muri iryo bohero rya Ngozi, Uwamahoro yasanzeyo indiri zabo yahohoteye abagiriza ko bagwanya ubutegetsi. Ibi bintu birakwiye gutanga icigwa gikomeye cyane ku bari ku butegetsi no munsi batiyumvira ko umunsi umwe ibintu bakora bishobora kubahindukirira ko nabo bakisanga bariko barakorerwa nk'ivyo bakoreye abandi. Turiko turavuga kuri ivyo bintu, Komiseri Nyeganyega arabandanya kwigira igihangange. Kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, umukuru w'igipolisi muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza, Komiseri Moyize Arakaza bataziranyeganyega, yaravuzwe cyane mu mabi akorerwa abanyagihugu baho. Ico gihe Nyeganyega yavugwa mu igandagurwa ry'umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye. Abanyagihugu baratakambye ngo
babakure ko uwo mukomiseri yirirwa arabahohotera ariko vyaranse. Abategetsi bo mu Kayanza bavuga ko Nyeganyega abarengeye. We ubwiwe komiseri Nyeganyega avuga ko ari mu gikorwa yatumwe na Perezida Ndayishimiye. Ivyo bivugwa muri Kabarore. Nyeganyega akaba yanabivuzwe ko no mu yandi makomine yose yaciyemwo nka Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Mabanda n'ahandi hatandukanye, ariko yama ari intakogwako. Muri Kabarore nk'abanyagihugu barakubitwa, baraborezwa igufa, barapfungirwa mu misarani canke muhira kwa Nyeganyega. Umwe mu banyagihugu baho yanditse ati: twagomba tumere nk'abatuma canke tumenyesha umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye ibi bikurikira. Muri komine Kabarore abenegihugu barabandanya gucurwa bufuni na buhoro canke kwicwa urubozo na komiseri Arakaza Moyize batazira Nyeganyega. Uko bimeze duhere ku gasho ka komine. Nyakubahwa, ubu gupfungirwa mu gasho ka komine Kabarore ni nko gupfungirwa Nkeka Iguantanamo, niko gasho numva gakaze kw'isi. Nukuri abenegihugu b'Ikabarore bararushe. Ubu upfungiwe mwako gasho mu gitabo mu gitondo muzindukira ku nkoni, saa sita inkoni, ku mugoroba inkoni. Ikitibagiwe ni amande bacibwa kugira barekugwe, ntaje no mu kigega ca komine mu gutinya iyo tortire bakoregwa na Nyeganyega. Mwabo banyororo hakaba harimwo nabo Nyeganyega akura mu gasho akagenda kubapfungiriwe aho aba ku ga centre bita Bukanya kegeranye na biro ya komine Kabarore. Araheza akaja kubakubita yabacuritse imitwe ku munwa wa wesi bakamara umunsi wose. Igituma dutabaza nuko ubu yahinduye isura. Ubu uretse gukubitwa umunwa uraba muri wesi, Nyeganyega asigaye anasiga abo bantu ibipiripiri mu bihimba vy'irondoka. Akarorero ni abadamu baraho aheruka kubikorera. Nukuri Perezida Ndayishimiye namenye ko Ikabarore twarushe. Ubu hagezaho umuntu w'Ikabarore umubwiye ko agiye gupfungirwa mu gasho ka komine Kabarore atuma agurisha ivyo afise vyose, ariko ntahure na tortire bakoregwa na Nyeganyega. Abategetsi bamwe bariko barikikamukiza biyenza ku benegihugu babagiriza amakosa batanakoze kugira babace amahera menshi ngo kugira ntibabashikirize Nyeganyega. Narirya bavuga ko manda yabo iriko irarangira. Usanga umuntu ariko acibwa amafaranga imiliyoni 2 atakosa na rimwe yagirijwe haba nitonga. Nyeganyega muri fraude aravugwa cane, aho umunyagihugu w'Ikabarore abandanya ati: Ikabarore kubera hazwi ko hakogwa fraude, ubu babona ufise ico wokwiha baraza bakagukura mu murima, ngo hari abavuze ko washoye fraude mu Rwanda ugaca ugenda utanaravye inyuma, wagera mwako gasho inkoni zikarisha, nuvayo rero wigomboje ayari munsi ya miliyoni 2. Ariko rero mwomenya ko umufroderi wa mbere Kabarore ifise ari Nyeganyega. Muti gute? Simbeshere ubu Nyeganyega arashora ku munsi amamodoka ya Probox yuzuye amabaro y'impuzu benshi bazi ku izina rya Caguwa canke kombo. Nyeganyega afise imirwi ishora fraude mu Rwanda ku munsi imuha imisoro canke ikori, ari vyo bita guca inzira. Ubu akaba yararahiye ararengwa ko atazova Ikabarore atamaze abantu ngo yanahakiriye. Kubw'ivyo rero twebwe Ikabarore tutunzwe n'isuka, none mwatuzaniye dayimoni yo kutwiba no kutwica murorera. Turamenyesheje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko natakura Arakaza Moyize batazira Nyeganyega muri iyi komine ntituzemera gushira nk'imbwa. Hari amajambo uyu munyagihugu yanditse
mu kurangiza ubutumwa bwiwe tutashimye gucisha ngaha, ariko arimwo umubabaro mwinshi cyane abanyagihugu b'Ikabarore bafise. Nanone tuzobasangiza ubundi butumwa bw'umunyagihugu w'Ikabarore avuga amabi bakorerwa na komiseri Muyiza arakaza bataziranyeganyega. Ariko ninda zohava atabara bano banyagihugu ko uwabacinyeza yigamba ko ashigikiwe na Perezida Ndayishimiye. Ibintu birababaje, nakamaramaza biteye agahinda. Ngivyo ibibera mu Burundi, ngivyo ibibera mu butegetsi, ngivyo ivyo abategetsi batagomba ko dushira habona. Tubishiza habona batwita abansi b'igihugu canke abavuga inkuru z'ibinyoma. Ico bikoze abanyagihugu bwabo bazokwifatira ingingo, kandi abanyagihugu ivyo bariko barakora muri kino gihe, ivyo abategetsi bariko barakora muri kino gihe, nabo bizobagarukira ikibi ntikijana. Turabashimiye cyane ko mwese mwabanye natwe muri ano makuru. Mukanya tuze guhura mu zindi nkuru zitandukanye, inkuru zishimika cyane ku njyane zivugwa mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse ni biriko biraba bidasanzwe kugira amatora mu mwaka w'2025 azozemwe akajagari, kandi ivyo bikaba bifiswemwo uruhara n'abategetsi bakomeye mu butegetsi buriho muri kino gihe.